Ndabaramukije nongera ndabaha kaze ku buzima bw'Umukristo. Ni jewe kaze obeha muriko muravugana, n'iryaba rya mbere umbonye ndaguhaye kaze kuri no chaîne y'ubuzima bw'Umukristo, aho twigira kubaho ubuzima rukristo mu buzima bwa misi yose twisunze ijambo ry'Imana. Ndabipfurije umwaka mushasha mwiza mwebwe mwese muriko murankurikirana, nongera ndabipfuriza ko wobabera umwaka wo kugira amagara meza, wo kuranirwa mu vy'Imana no mu bikorwa byanyu vya misi yose. Imana ibahe iterambere mu kwizera, mukure mu kwizera, mugwane intambara munesha, murondere muronka, Yesu abahezagire. Muri uyu mwaka mushasha rero ndipfuza yuko twokwiruka hanini kandi ko twokanguka by'ukuri, tugakanguka umuntu wese akamenya icyo abwirizwa gukora, umuntu wese akamenya icyo ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwiwe, agakanguka. Nanje niteguriye kuzogenda ndabaha ibiganiro kuri ya misi nyene, ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatanu, bigenda bibageraho, nawe uko uzogenda ubisoma, ushaka ugenda ubirorera, ugafashwa, ukubakwa, ucugwana urugamba rwo kubishira mu buzima bwa misi yose kugira ngo uhindure aho uri, ariko uhindure n'abandi. Muri iyi video y'uyu munsi ndaguhaye kaze guhera ku ntango kugera ku iherezo, kuko mfise ikintu gikomeye gishobora kuguhindura no guhindura bagenzi bawe gihambaye. Ndabizi wuguruye ino video wamaze kubona titre, ntuwirengagize canke ngo unegure icyo utarumva. Ndaguhaye kaze, Yesu aguhezagire. Ushobora kumbaza uti abakristo canke abakijijwe basinziriye gute? Mu by'ukuri barasinziriye. Icyo ngiye kuvuga ni kuri runo ruhande rwo gushingira intahe Yesu, rwo kubwira abandi bya Yesu. Aha mwisi icyo tumaze kubona nuko iyo umuntu atanguye urudandazwa rushasha, baragerageza kugwamamaza, bakagira publicity, bakarumenyesha hirya no hino ku mateleviziyo, ku maradiyo, amapromotion atandukanye, abagenda bararuvuganga, hari n'abafata ibyandiko bagenda bararutangaza. Ibyo umwisi birakogwa, turamaze kubibona. Kandi ntibikorwa iyo urudandazwa rushasha gusa, ariko niyo haheze ikindi gihe barongera bakavyura umutwe, bakongera bakarutangaza, bakarubwira abantu benshi, amapromotion menshi, kugira ngo rushike kure, bagume baronke abanywanyi. Ikintu nanje ndiko ndagomba kuvuga, agakiza sigashasha. Ariko iyo dusomye muri Matayo 28 ku murongo wa 19, turabona yuko Yesu yatubwiye ngo nitugende tubwira amahanga ibya Yesu, tubashingira intahe, tubigishe, tubahindure, tubabatize bose bacike ngo abigishwa ba Yesu Kristo. Ariko muri iyo domaine turasinziriye. Ndagiye kubera igituma dusinziriye, ariko ko Satani nawe adasinziriye. Ndagomba yuko wowe uri kurankurikira, nimba ufise akazi, nimba uri ufise salon de coiffure, nimba ufise bisi, nimba ufise boutique, nimba uri umunyeshure, ibi ngiye kuvuga birakuraba, kuko iryo jambo ry'Imana Yesu yavuze nawe ubwawe riragukorako. Ukwiye guhindura amahanga abigishwa ba Yesu Kristo. Duhere kuri rino jambo ry'Imana riri muri Yohana 9 ku murongo wa 5. Haravuga ngo nkiri mwisi ndo muco w'isi. Umurongo kuri kiruvuga ngo twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye hakibona. Uwo yari Yesu ubwiwe reka arabivuga, abibwira abigishwa biwe. Kandi jewe na wewe turabigishwa ba Yesu, turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Nico gituma aho turi tubwirizwa kuhaba ubuzima bw'Umukristo mu buzima bwa misi yose, mu bikorwa byacu, mu bwenge, mu ngeso, mu byo dukora, kugira ngo abatubona batwigire ko bashike ku mwami Yesu. Ndakwereke aha ntimubonaga bene data, iyo tugiye muri salon de coiffure, abatumwa tutitaye abari haba hariko havuga indirimbo zidahayagiza ubwami bw'ijuru. Iyo turi mu miduga y'abantu, muri bisi, haba hariko havuga indirimbo zihayagiza ubwami bwa Satani, butari ubwami bw'ijuru. Iyo mu mabutike atandukanye tugenda tuvyumva, canke ku nzira aho tugenda duca hose, tuguma twumva indirimbo zitahayagiza cya gihugu cyo mwijuru. None vy'ukuri nuko atabantu b'Imana bafise amasaro de coiffure, nuko atabantu b'Imana bafise amabisi,
nuko ati abantu b'Imana bofata ku mabutike yabo bakaguma basamiriza canke bakaguma bavuza indirimbo zihayagiza ubwami bwo mwijuru. Ndiko ndavyitegereza ndabona nkaho umengo abantu twamenye Yesu turi ahantu twicaye twifashe nk'uku nikuza turagenda gusenga kwa Mungu, ntacyo turiko turakora kirenze kugira ngo natwe ubwami bwo mwijuru burushirize kuzura. Ariko mission principale twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo imbere yuko aduzwa mwijuru yavuze ngo ndabatumye muhindura amahanga abigishwa banje. Nagenda babwire Satani arakobeje, nimurabe urudandazwa rw'amafilime nk'akarore. Izi filime zo ngaha mwisi zabo z'ubwicanyi, zaba amafilime ameze ukuntu ziraba ingene kumayira aho tugenda turaca uguma bumva zisamirana, ahantu hose ukuraca umva uguma bumva zisamirana. Meme no mu mazu y'abantu b'Abakristo, abana bavukiye mu ngo z'abantu bakijijwe nizo birirwa ko mu mavakanse guhera mu gitondo kugira ku mugoroba. None ubwo ntibabona kagatiro twebwe ari kenshi kubera kumengo naco turiko turakora, kubera ki mu mabiro y'abantu b'Imana hatovugirwa izo ndirimbo, hatovugirwa ubwo butumwa, ngo tugume duca ku mayira twumva mu mabutike y'abantu bakijijwe hariko haravuga izo ndirimbo, ngo twumve hariya mu isoko uri kuragetembera uciye ku kibanza c'umuntu w'Imana, ngo twumve ubutumwa buriko buravugwa, twumve indirimbo zihimbaza Imana ziriko ziravugwa mu masalo de coiffure. Tuvuge duti iyi salon de coiffure naho nakahashiri sindigira ndahumva ururirimbo rwo mwisi ruriko ruravuga, nama ndahumva indirimbo z'Imana gusa. None abantu b'Imana ubwo ntimusinziriye? Nimuze twikangure, nimuze twikangure. Turavye uko isi iriko iragenda turabona yuko ivy'Imana bigenda bishira, bigahera, bigenda bitituka, bigenda bihinduka ukundi. Kandi no ku rundi ruhande turavye ndadadani n'ibitwa ngo imico n'akaranga ntawoza kubesha navyo nyine biriko birahinduka. Ejo haheze baraduciriye umugani banyokuru bacu bakatubwira bati mu migenzo y'abarundi mwigeme yarambara akikwiza. Biraboneka yuko n'ivyo bigenda bishira, bigenda bitituka, bigenda bihinduka ukundi. Ariko nagomba babwire inkingi yari yo kubishigikira ryari ijambo ry'Imana, kandi byumvikana yuko umuntu yamaze kumenya Imana yitwa umukizwa, ko uwo muntu ariwe yari afise uruhara rukomeye rwo kubishimangira, uhereye ku mutumba wiwe, kuri famiye yiwe, ugashika naho abibwira n'abandi nabo bakaza kuri Yesu, bigarushiriza kuba ibikomeye. Ariko biriko biratituka buhoro buhoro, kandi biriko bititukwa n'iterambere rigenda riza. Iterambere rigenda riza, aya marezo sosiyo canke izi mbuga ngurukana bumenyi zitumatanya n'isi y'abazungu hariya, zikatumatanya na hariya, tukabona imigenzo yaho, tukabona inyifato yaho igakiza. Ugasanga rero n'abantu bitirirwa Imana byabafashe, agatiro kakaba kenshi, abantu bakaguma baririmba igihugu cyo mu ijuru ariko batariko barakijyamo mu byo bavuga, mu byo bakora no mu gukora ikijambo ry'Imana ritubwira. Aha ndiko ndavuga yuko abantu b'Imana dusinziriye, kuko nta kintu kigaragara kiriko kirakogwa ku ruhande rw'iwawe, ku ruhande rwa naka, kugira ngo abantu bagaruke kuri ya ndero Kristo, ya ndero duhabwa n'ijambo ry'Imana. Ndipfuza yuko abantu bokanguka muri famiye iwawe, wa mupapa we uvuga ubutumwa, wa mumama we urerera abana bawe mu ndero y'ijambo ry'Imana. Mu gusubira mu byagezwe ijambo ry'Imana ryavuga yuko abavyeyi bakwiye kurera abana babo, bakabigisha ijambo ry'Imana, ngo mbere ngo bakavyandika ngo ku maboko, ibindi ngo bakavyambara mu ruhanga, ibindi ngo bakavyandika ngo ku bishimaryango, ngo kugira ngo abana bagende babisoma, ibindi ngo baze babivuge ngo bicaye ngo bariko bararya babibasomere, babisomera abana babo kugira ngo bakurire muri iyo ndero. Ariko ino munsi mu ngo z'abantu bakijijwe, abana bariko bakurira ku filime, bariko bakurira ku mipira, bariko bakurira ku maje atandukanye yo muri televiziyo, bariko bakurira mu ndirimbo z'imiziki zitandukanye, nizo bakura baririmba, nizo zibamamwo. Naho turaja ku mashure, naho uri kuraja ku kazi, ku nzira kugenda uraca, ugenda wumva ari byo biguma bisamirana gusa. Ariko ndabizi neza ko hariho abantu b'Imana bafise amabutike, bafise amasalo de coiffure, bafise amabisi, boshobora nabo nyine kuguma babisamiriza aho twose tukumva Yesu agenda aravugwa. Ni mwikangure rero muri ico kintu kivuga butumwa, umuntu wese yikangure
jewe ndiko ndabivuga ni ikangure, nawe uri kuranyumviriza wikangura aho uherereye. Yesu avugwe, ubwami bw'Imana buvugwe, twikangure ntituzohavure dusanga satani yadutwaye nabo twaziga, yadukuyeko abavyeyi, yadukuyeko abo tuvuga, abo tuvukana, yadukuyeko banaka, ngo dusange turiko turwanira agatwe k'iwacu gusa ata minyago dufise. Turangiza iyi video, hari ico ngomvye gusaba abantu b'Imana. Duhereye muri za manza z'abantu bakijijwe zihora ziba, tangura muhindura ibintu, murondere indirimbo nzima zihayagiza ubwami bw'Imana, abe arizo mukoresha. Barya abantu mwatumiye ntibatahe banyoye bariye gusa, ariko batumvise ko Yesu avugwa mu rugo rwawe. Ndavugana n'umujene akijijwe yoba afise salon de coiffure. Iyo salon yawe yari ikwiye kwama iriko iramamaza ubwami bw'Imana iruhande yo kumwa imishatsi y'abantu. Nawe ukavuga ati ko hari amasalon de coiffure aguma avuzwamwo indirimbo zo ngaha mw'isi, nanje ntayo mw'isi zigera ivugirizwa hano, nzokwamamaza ubwami bw'Imana kandi n'ubutumwa bwiza nzobuvuza. Solution si yo kutavuza izo mw'isi ngo iradiyo ikiguma inumye, ahubwo niba atani radiyo ufise irondere uyishiremo. Nimba ho baharaba umuntu akijijwe afise bisi izi ziguma ziruka ngaha mu gisagara, solution si yo kutavuza iradiyo, ahubwo solution ndiko ndakutoza, vuza iradiyo uvuze Yesu, vuza indirimbo uvuze ubutumwa bwiza. Kandi ndavugana n'abantu baba bafise amabiro bishoboka ko bayavugiriza n'iradiyo. Hari amabiro amaradiyo bavugirizayo, ariko nimba wowe byoshoboka aho hantu uherereye, vuza iradiyo uvuze ubutumwa bwiza. Kanguka ukangurira abantu kurondera Yesu, abakorege bawe bakizwe. Nimba ufise atelier de couture, hajya basonera impuzu, nawe we yirondere, urondere flash ushiremo indirimbo z'Imana. Mbere izo ndirimbo umaze kuzivuza kenshi ubishiremo n'umutaho, ugende uzane n'izindi. Natwe twamamaze Yesu, tuvuge Yesu, nidukanguke tuvuge Yesu, twamamaze ubwami bw'Imana. Niba ufise ubutiki aho hantu uherereye, nawe vuza ubwami bw'Imana, tubwamamaze hose. Dukanguke muri uno mwaka mushasha, satani tumunyage, kuko indirimbo z'Imana canke ubutumwa ibintu bituma abantu bahinduka. Ndashikiriye abavyeyi mwamenye Yesu mu mazu yanyu, nimureke kuguma muvuza iyo miziki n'izo filime z'isi ngo abari z'abana birirwa ko guhera mu gitondo kugera ku mugoroba ngo bazosubire ku ishuri bononekaye. Niho bihera umwana ashitse ku ishure, kubera yagumye arorera ibintu bidafashe, aciye ahura n'abana badafise indero nk'iyo arereshwa muhira, aca ahinduka gose byoroshe. Namwe ndabahanuye yuko mu mazu yanyu mwovuza indirimbo zikijijwe, bishobotse abana banyu mukabarera mu ndero y'ijambo ry'Imana. Izo televiziyo Imana yabahezagije ntizibi zo kubica mu buryo bw'impemu. Iyo turiko turavuga Imana birakwiye ko tuyivuga, ariko tukabishira mu ngiro n'ikijambo ry'Imana ridusaba. Iyi shene y'ubuzima bw'Umukristo si y'amajambo gusa, ariko n'iyibikorwa. Guhinduka, guhindura abandi, gushira ijambo ry'Imana mu ngiro, guhinduka mu ngeso. None ndizeye neza ko mwankurikiye, nariko ndipfuza yuko umuntu wese yokanguka aho aherereye. Ndagenda ndabipfuriza umwaka mushasha mwiza, gutera imbere mu buryo bw'impwemu, gukura mu kwizera no gushira mu ngiro ikijambo ry'Imana ritubwira, uhereye mu miryango iwacu, aho dukorera akazi ka misi yose, ku mashure, aho umuntu wese yirirwa. Nimba wakunze inyigisho ntugende utayisangije abandi, kandi ntugende utabimbwiye muri commentaire, kugira ngo duterane intege, twongere dushikire n'ayandi mahanga ari kure, tubabwire ibya Yesu. Murakoze. Yesu Kristo abahezagire.